Mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye kuri uno wa kabiri avuga ku bijanye n'ifungwa rya muganga Sahabu akwije uno munsi imisi 42 ari mu gasho k'iperereza ritwarirwa mu biro vy'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye asa n'uwamaze kumucira urubanza mu kwemeza ko vyagaragaye ko yanyuruje uburyo bwa leta. Yanagiriye ko yerekana ko ifungwa ryiwe risiguritse kandi vyari ngombwa kwahagarikwa. Je ndiko ndavuga ntegerezwa kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara. Hariho enquête privé yabaye baravuga bati turavye umutahe wa leta wobungana na 70%. Je ndavuga nti tangura rero iyo mitahe muyishire hamwe. Bari muri processes bagasanga harimwe amahinyu ameze ukucaye kuriya. Nta bintu biba bihambaye bihari usanga ivyo rubanza bacabaja mu vy'imanza. Mu gihe habona kwihagarikwa rya muganga Sahabu ryari rikwiye kugira ngo bagaruze amatungo ya leta kuri dosiye y'abanyuruje miliyaridi zirenga 54 zari zatekanirijwe ibikorwa byo kubaka urugomero rwa Mpanda ku bice bigera kuri 60% ho aragwa akagaruka. Kuri abo banyonyezi umukuru w'igihugu avuga ko yasanze kubafunga bidakenewe kuko kuri we hariho ubundi buryo burashe bwo kugaruza ayo mafaranga. Abari bajejwe kugwiza amatara nibo nyene baburabuza mwarabonye umuyaga nkuba wa Mpanda ingere vyagenze aho batanga amahera ku bantu bagaca banyika bakigira iko turayishuza nabwiye mekanisme yo kwishuza hajya ugiye kuvuga ngo ugiye gufunga abantu baca bagira umunsi mukuru umuga amahera y'igihugu ateza kugaruka kandi mu bugambo gakogo. Mwomenya ko ivyaraye bivuzwe na Evariste Ndayishimiye kubakekwa kunyuruza uburyo bwa leta bwari bugenewe kubaka urugomero rwa Mpanda bihushanye n'ivyari yavugiye mu kibanza gwari kubakwamwo hari kwigenekerezo rya 15 2021. Ico gihe yasavye ko mu misi itarenze 14 abari nyuma y'iryo nyuruzwa babwirizwa kuba bamenyekanye kugira ngo bahanwe.